Anye no gufata igisagara ca Uvira, abantu benshi mwagiye murumva amajambo agiye atandukanye na cyane mu gucokora ingabo z'u Burundi yuko zoba zatsinzwe kuva mu gisagara ca Uvira, ariko bagiye barabisiguro zigiye zitandukanye. Ariko muri uno mwanya muri kano kanya tugiye kuyaga kato cyane, tugiye kuyaga kujanye n'ingabo z'u Burundi zavuye ku butaka bwa Congo, ariko biza kugaragara M23 iza yokipa ibibanza ingabo z'u Burundi zari zisanzwe ziri mu ndazi. Benshi mwagumanye urujijo rw'ingene vyagenze, nagenda babwire biciye mu itangazo ryasohowe na General Prime niyo ngabo asanzwe arongoye canke ari chef d'état major mu gihugu c'u Burundi, yasohoye ibigaragaza canke ivyemeza ivyatumye ingabo z'u Burundi ziva ku butaka bw'igihugu cha Kongo. Ibi vyose biri mu makuru twabateguriye kuri uno musi. Nababwira yuko muri ano makuru dufise inkuru shasha ivuga yuko mu gisagara ca Uvira bihereye mu micungararo yaco hongeye kwaduka iyindi mirwano idasanzwe, aho coalition ya FDNB harimwo Wazalendo bariko baribasira bikomeye ahasanzwe hari birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi vyose biri muri ano makuru twabateguriye, ariko mbere yuko twinjira idonido ryano makuru reka cemanzanira mukirize wewe sudukurikirana vy'umwihariko wewe wumva runo rurimi rw'ikirundi, yaba bari ngaha mu Burundi mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abari mu Rwanda, bari muri Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, eka n'abari muri Europe, Asia, Amerika. Mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikiranirako. Biciye mu itangazo ryasohowe na General Prime niyo ngabo asanzwe arongoye igisirikare cy'u Burundi w'igihugu, yagize icashikiriza kubijanye n'ingabo z'u Burundi zashoboye gukugwa mu gihugu ca Congo, aho zari zirinze umutekano, aho zari imbere zanagiye kubumvikane bwa leta ya Congo na leta y'u Burundi mu gufashanya mu vya gisirikare. Abenshi bakomeje kwibaza ibintu bigiye bitandukanye, aho mbere bo bavuga yuko ingabo z'u Burundi zo zavuye ku butaka bwa Congo kubera ko gutsindwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ariko biciye mu itangazo ryasohowe n'uyu asanzwe arongoye ingabo z'u Burundi canke atwara chef d'état major Prime niyo ngabo General, yabisobanuye mu buryo bwirambuye ndetse anakura amakinga benshi bari bafite amatsiko y'icyatumye ingabo z'u Burundi ziva mu gihugu cha Congo. Twarakoze amanalize menshi tubabwira ico cyatumye ingabo z'undi ziva muri Congo, kandi mu vyo twakoze hari ivyo General Prime niyo ngabo yashoboye gushikiriza. General Prime niyo ngabo aho ahejeje gushikiriza ijambo ry'ihumure ku barundi bose, ndetse kubijanye n'ivyabaye muri Congo neza na neza kwifatwa y'igisagara ca Uvira cyari gisanzwe kirinzwe n'ingabo z'u Burundi FDNB. Mu ijambo yashikirije yavuze ati twebwe kuva isi ikiremwa ntiturigera dutsindwa n'umusi n'umwe ku rugamba. Aho yavuga ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, aho yavuze yuko kuva isi iremwa igisirikare cy'u Burundi kitarigera gitsindwa na rimwe ku rugamba n'umusi wa rimwe. Uvira ntiyafashe kubera duhunze, oya habanamba twubahirije amasezerano ya Washington twagiranye na President arongoye leta zunze ubumwe za Amerika, President Trump Donald. Rero ugeranije kuraba ivyo yavuze n'ivyo twari twababwiye bisa n'ibifitaniye isano, kuko yavuze ati abarundi ntabwo bavuye ku butaka bwa Congo, ntabwo bavuye ku butaka bwa Congo kubera batsinzwe, ahubwo abarundi bavuyeho ku butaka bwa Congo ku gisabo ca President wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibi yongeye avuga ati ko amasezerano avuga ko igihugu cyose carungitse ingabo muri Congo DRC gihabwa amasaha 72 kugira ngo gikureyo, kandi baravyubahirije. Yerekanye yuko ingabo z'u Burundi zubahirije kandi ziranubaha ivyo basinye mu masezerano Washington, aho President wa leta zunze ubumwe za Amerika yasavye ingabo zose cyangwa ibihugu byose bifisemo ingabo mu gihugu ca Congo kuzikurayo mu masaha 72. 72 twagiye kubona ku itariki 5 na 6, kuko amasezerano yasinywe ku itariki 4 twagiye kubona ingabo z'ubundi ziriko zirakugwayo ku bwinshi, kuko nkuko President Prito chef d'état major Prime niyo ngabo General
yabishikirije mwari no tangazo yashikirije yongeye yavuga ati ngivyo ngo bivanye n'ingene ingabo z'undi zaciye zivayo kubera ko zubahirije mu masaha, ivyo vyatumye inyeshamba za M23 zifata ibice byose abarundi bari barimo. Yatanze akarorero nk'ibice abarundi bari barimo, ndetse yavuze ati muri Katogota, Ruvunge, Rubarika no muri Uvira, ariko ivyo byose vyafashwe mu mahoro hatabaye intambara. Rero mutahure munumve yuko gikurwa ry'ingabo z'ubundi muri RDC Uburundi bwubahirije ivyo bwasezeranye na President Trump, ariko no babwira yuko Uburundi bumaze kuba bwubahiriza ivyo basezeranye na President Trump bagiye kuboneka cyane, byagiye kuboneka cyane President w'igihugu cy'u Rwanda we ariko arundagira ingabo ziwe ku butaka bwa Kongo kugira ngo bashobore kuja kokipa bijya bibanza abarundi barimwo, ndetse batangura kwishima bishongora yuko boba batsinze ingabo z'u Burundi. Ibi nibindi mwagiye murabyumva, ndetse byanatumye leta zunze ubumwe za Amerika ishavura cyane, aho mubona yuko isa niyahagurukiye igihugu cy'u Rwanda, ndetse bivuga yuko ishobora no kwifatira ibihano vuba bwangu kujanye n'ingene iriko iragerageza canke ikomeza konona canke kuviyora ibijanye n'amasezerano. Rero kubijanye no gutanga umuco ku ifatwa rya Uvira, numva twobiyaga kw'ivyo nkuko byavuzwe na President General Prito na General Prime niyo ngabo asanzwe atwara ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ku rwego w'igihugu. Kandi makuru duse nuko ahanyene muri Uvira imigwano idasanzwe, imigwano ari myinshi cyane, aho mu gace kitwa Ruwanga ibintu bitoroshe na bukebuke. Muri Ruwanga kabisa ibintu ntabwo vyoroshe, ndetse amakuru dukura nuko imihangano bisa nuko vyatanguye bushasha. Aha muri Side Kivu kabisa ibintu ntabwo vyifashe neza, aho mu buseko bwa Side ibintu bikomeza kugorana, ibintu bikomeza kuyamba, mu gihe twari tuzi yuko inyeshamba zimaze gufata Uvira umutekano uzoba umeze neza, ariko siko ibintu vyifashe. Intambara zikomeye cyane ziko ziraba hagati ya FDNB na M23 neza na neza mu misozi miremire ya Fizi, aho abenegihugu basaba leta yuko yobashika ko vuba bwangu kugira ngo iyo migwano ntikomeze kuhabera. Ku munsi wese twababwiye ingene muri territoire ya Fizi hariko harabera imigwano ikomeye cyane, ndetse ituma abenegihugu batari bake bahunga, abandi birirwa mu mazu kubera ko batari bizeye umutekano wari uhari. Mu buseruko bwa Kongo nyene abagwanyi ba Wazalendo batanguje igitero kuri no musi w'Imana igenekerezo rya 14 Kigarama uno mwaka wa 2025, aho bitwa Ruwanga ku bagwanyi b'u Rwanda abo mu mutwe wa AFC M23. Hariho imigwano ikomeye iriko irabera muri Ruwanga hagati ya Uvira na Makobora. Ruwanga ni hagati ya Uvira na Makobora, aho abagwanyi ba AFC M23 bava mu Rwanda bariko baragwana n'Abazalendo. Amasasu menshi yumvikanye nkonono ndetse na zinini nazo zashoboye kuba zumvikana, aho n'ivyuma by'intambara biriko birumvikana gushika no hagati mu gisagara ca Makobora kiri ku birometero 12 mu bumanuko bwa Uvira. Nkuko abari ngaho bavuga ko Wazalendo bari batanguje ibitero vya gisirikare ku birindiro vy'inyeshamba za AFC M23 bagwanira hasi hamwe n'amapiroge yitwaje ibigwanisho azi ku izina rya Marambo. Bariko bagerageza gusubira kwigarurira igisagara cha Uvira. Murumva yuko Wazalendo ikomeza gukora amatake kugira ngo bikunde irabe yuko ishobora kwigarurira igisagara cha Uvira. Inyuma yaho inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kigaruriye kino gisagara cyari gisanzwe kirimo ingabo z'u Burundi ari nazo zikirinzi mu kuvamwo bagombye kubahiriza ivyo basinye Washington. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zarageze okipa bino bibanza, ariko Wazalendo iri kiragerageza iraba uburyo yoshobora kugaruka muri bino bice inyeshamba zaciye zokipa. Igisagara ca Uvira giherutse gufatwa n'abagwanyi ba AFC M23 atamigwano ihabereye inyuma yuko ingabo z'u Burundi ndetse na FDNB bavuye muri ivyo bibanza. Byatumye ifatwa ry'igisagara ca Uvira
umutekano uhungabana cyane kuko abene igihugu batari bake baramaze kuba bahasiga ubuzima. Kitu wabwira nuko abagwanyi ba AFC M23 RDF bariko baragerageza kwinjira muri territoire ya Fizi neza na neza mu gisagara ca Abaraka, aho ubuyobozi bw'intara ya Sud Kivu bw'imukino babwira yuko nyuma yuko zino nyeshamba zigaragaye canke zifashe kino gisagara ca Uvira, ubuyobozi bwa Sud Kivu bwaciye bwimurirwa muri Baraka kugira ngo bashobore kubandanirizayo ibikorwa vya gouvernement. Niko no babwira rero mwumve yuko imigwano yasubiye gutangura mu buryo bweruye aha muri Uvira ndetse no mu micungararo yaho, nubwo M23 yo iguma ivuga yuko ingabo z'ubundi arizo ziriko zirarasa ndetse ziriko ziragaba n'ibitero vy'indege n'amadrone ahasanzwe hari nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanashimangira yuko zino ndege ziriko zirahagurukira ku kibuga c'indege muri Ndadaye. Ariko ibi vyose novuga yuko ari ivyitwazo, kuko zino nyeshamba iyo zikubiswe zigatoha zihita zihiga ivyitwazo canke ivyo zifadiza kugira ngo zagirize ingabo z'ubundi yuko ariko arizo ziriko ziragaba ibitero ku butaka bwa Congo, aho AFC M23 yo iriko iranashinja ugisirikare cy'u Burundi kugaba ibitero mu bice bituwemwo abene gihugu. Mugatwo babwira yuko iyi ari propagande, ari byo vyabo. Imyaka yose iyo bakubise canke iyo barashwe bikomeye batangura kwitwaza ibitaja ntibizi nko mwama mubibona. Rero nubabwira yuko AFC M23 ikomeza kwagiriza ingabo z'u Burundi, kandi mu gihe ingabo z'u Burundi tuzi yuko ataziri muri Congo, iragiriza ingabo z'u Burundi cyane kugaba ibitero nkuko nakunda bivuga aha muri Mikenge ndetse no muri Gwitsankuku twababwiye uko imigwano yahabereye uko yagenze muri rusange. Sinashatse kubarambira, reka ndabashimire mwebwe musi tubanye mwanino camake y'amakuru mwumvise icatumye ingabo z'u Burundi zikugwa ku butaka bwa Congo, nkuko ubusanzwe arongoye ingabo z'igihugu cy'u Burundi General Prime niyo ngabo yashoboye kubishikiriza mu itangazo yavuze. Tunababwira ingene imigwano ikomeje kuba cyane mu buryo bweruye aha muri Uvira neza na neza mu micungararo y'igisagara ca Uvira, aho Wazalendo yabaye ideside yavuga ati dutegerezwa kwigarurira kino gisagara cifatiwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu kuviyora amasezerano y'amahoro yari yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Congo. Rero ibi tuzakomeza kubaronderera ndetse tubaronderere ingene biza kuba vyifashe umwanya wari wo wose. Ndangiza ndabashimira cyane mwebwe mwese tubanye, turungera mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.